ahubwo nje nyene ndataka nyene nka modifya nka desestara nyene nka kunonosura neza nka ngupakupa kunyene tugayima bigahera nga ngoma bema bifu ama base yamaki no kazi man umwe akano gukora man je ndamukunda cyane singa boss tu ni nk'inshuti kuko ni byinshi afasha ni byinshi dufashanya kandi ni henshi yangejeje aho nari nitse ko nogera so boss wa Ihuriro ni AMISSI kandi amushimira vraiment Imana ntizomuriya kuko nje nacu mfise no muriya binadamu atakifanywa wema aje aweza kumlipa binadamu mwenzake wema so ivyiza biri imbere ndibaza nje narafa canke naragwara canke batarandoka kuko bafise imikino yo kurogana byo turabizi ndazi suni bazondoga tu suni bazomisumu ariko gusaba yuko nje navuye mu rugombo sezeye naco bazo Kesa bakunzi wa Nda TV mumeze neza muraho agenda bien cool kabisa ko bisanzwe Elma Love mwarimu na mameze neza uno munsi nagarutse urako akamwe ni kenshi kuri jewe mfise umuntu aza kubatwenza neza aza kubakorera neza interview ndetse munaryoherwa mwamunsavye kenshi muvuga ati uyu ni wari kuri top ni wagezweho muduhe tumwumvirize tumenye wari we tumenye amateka yiwe nawe subundi numwatatsi Mr Fyoto nyoko Samba Famba vipi bro fresh man urameze neza nkibuye yego bana kalogo kako base bakaju gaje kaka Famba yangaye Famba nyoko inze ingono ngo yo chakwe staranye nakakumodifia fresh ariko urameze neza Famba ndashima Imana friend ndabona fresh zinakuwa nyingi brother franga zishakuwa boku tutarogana umwaka nakino watakuroga ni nifanye kitu sheko ibikorwa bya Famba no musiko bigenda bimeze gute mu Ihuriro ndabona kumenga kazi ni juu ya kazi Mungu anasaidia kweli ni gushimira Imana kuko Imana nikora ibintu byose ni kwishimira na cyane abariko baragukurekera no munsi batazi Famba uwari we neza w'indani bamenye ko Famba ari inde inyuma ya comedy Famba inyuma ya comedy n'umuntu yitonze kandi umuntu akunda idini giwe y'Islam kandi yizera Imana mu kintu cyari cyose no Famba nyene ari inyuma ya comedy yego Famba kazi kiwe ka comedy agatanguye gare Imana ebana ukwasa benshi ari abamubona ngani mushasha mu kazi ariko abana kavuga ati ukuntu abikina abifitemo uburambe bunini cyane nje kazi ka comedy katanguye muri 2005 ko sinatanguye comedy natanga byo kuririmba muri 2005 nkora byose no bukomedi comedy bizumuzana aririmba natanga byo kuririmba ndabona ubu n'uburofa ndiko ndakora kuko umuziki w'u Burundi man byari ibintu by'ubusazi cyane kandi nibandanize comedy ya 2005 gusuko nyene ndapambana muri 2012 niho nacenza ibujumbura ndapambana nyene kandi Imana ikurungura imiryango muri umwaka Imana ishimwe urumva watanguye comedy utari bujumbura hari hehe mu bisanzwe no comedy nayitanguye ndi muhiraho navukiye mu Cibitoke ca Rugombo uko nje navukiye ruguru nje no munyaruguru kabisa kandi mvamia mji wa moja mbaya sana niko gusa twarimenyereje mu twigira abana bo mu mji tu gusa nje navukiye ruguru kabisa yani birimani kabisa Rugombo niho navukiye yani mji umeutawala kabisa muravuga ati hanya tutoki yani nao urazana helicopter hapa stoki vraiment naje nje ego utanguye kuva 2005 kushika no musiti muri 2020 akaba ari abantu baje kukumenya neza muri rusange imyaka yose su France warimo yari imeze gute man byari byoroshe byari byoroshe tumepambana twaraciye ahantu henshi twaraciye mu bintu byinshi twaraciye mu bintu bituci intege mu bintu byodusubiza inyuma ariko kenshi nje buzo bw'iwanje ko nje narereye mu idini ubwisira mu gutigisha subra ukiona subra uragera kwicu ushaka nico kintu benshi birakiyora kibananira umutima wo ku yani subra sinzi ko ucumva mu Kirundi ko umutima wo kwihangana no kwizera ko uzoshika tu so subra ndo mensaidiza mpaka kufikia hapa subra nakumwache Mwenyezi Mungu tukira kitu ego tugiye apare yuko wajanwe n'ijambo rikomeye cyane gidini ikintu uvuga ati je cyara motivate yavuga ati kesa swa uko vyomera kose uko vyomera kose ntegerezwa gufightinga kugira ngo ngere kuco nshaka cyari iki kesa so kwanza ngira kwanza kesa wasani biki kesa so uko vyo bakose ikintu cyatumye
subiramo gato. Ikintu cyatumye uvuga ati je hapa yana ntapambana mpaka tu nifike kwa lengo langu. Icyatumye nuko gusa Imana man je ndizera cyane uko njewe umunsi niyumvamo ko mfise impano yo gukora comedy nace nizera yuko nzo nari nivaje naamini kwamba ndatoboa tu navyo genda gute. So hache miaka mishi kama miaka 11 12 hivyo ndiko nda fighting ariko naro nizera tu one day nzocomoka tu one day nzocomoka tu one day nzocomoka tu kandi ndibaza wari mbona twature no mu buyenzi nyene twagira ama episode tupambana nabande sinachi kinege gushiku. So kila kitu ni nia tu na kuamini tu. Naam. Urumwe ba comedy bariko barakurikirwa cyane ndavye no kumbuga ngurukana bumenyi n'abaririmbyi bamwe batanguye kuvuga yuko atawundi mu comedy ahari yo batwenze umwanya muremure atari samba famba umwatatsi sivyo. Nabonye nka Fabilove yabishize ko aravuga ati nta wundi mbona ngaha yo ntwenza muri kino gihe atari samba famba nubwo no wanshavuye gute. Ijya message nimba wayibonye wayakiriye gute? Vraiment ijya message yamaye nguvu sana kuko sinaniteze ko umuririmbyi nka Fabilove yo haguruka akabona impano yiwanje cyangwa akabona ko nzi gutwenza. Fabilove n'umuntu nawe ndamukunda cyane. Gusa wico nacaze ariko sinarize ko ari one day azokwandika ibintu nkabijya. So yara postinze kuri page ya Facebook arandika amajambo meza kandi ya nteri nguvu. So ico giya kiyandi akiposting ijya foto yiwanje akandika ajya amajambo nace ndabona kama mtu mwenye lazima nionyeshe upendo nace ndamurondera ndabwira brother merci sana kuba wa posting shambira amajambo menshi yaramanuye ambira byinshi ko big up sana kandi amukunda. So dukwiye kubuko unajua ukifanya kitu ukapewa pongezi au kasifiwa inakupaga nguvu sana kufanya kazi. Nubuko zikintu nkaza ngubwira Famba urabizi cyane ncano nguvu zo gukora cyane agutambwiye sindonge nguvu kama unampenda mtu kwa support mtu muoneshe upendo. Fabilove n'umusani wa mbere vema mu Burundi tubona afise urukundo umusani wari wese ukora biki kuniposte mu page ya Facebook ma status na kwa sio kitu cha kawaida. Big up sana. Ego nkiri ngaha nyene ku baririmbyi urifanya interview usikuzi naisha uravuga kuri Mr Champagne gato yaramuvuze ko kuvireke kuno bareko bamuvuye ko ni mkongomani nini amajambo menshi aravugwa uko wamuvuze turavye ugeze mu rugero rwaho ushobora kunga ubucuti n'abasitari bagenzawe ariko muri rya kare beshi babishizemwo imyumvire mibi yuko petete washatse kumuponda kugira ngo labda usemwe kiki ipande upite tu kwa jina lake. Wowe nkico kintu uba yakikubwiye wagifashe gute? Aho kwanza ivyere kijya interview nakoze mvuga kuri Champagne so sinavuze ku nabi ni kumvo yuko ari jambo yakoresheje ritanguye ko neza nashesha kandi arivuge ko. So yaravuze ati ngo na umuziki Burundi nahogera atafizo. Ndibuka ko ico yakikoze mu higano twakoranye je nawe. Umvise umuntu avuga ikintu nkico nawe uri muririmbyi si ikintu ciza nace nabwire byo bintu si byiza ni umuririmbyi nawe nago supporting yani yaza akafuwa fanzi msani wakifanzi msani mwenzake ni support tu wakagira uvuga yuko ngo muziki wo Burundi nawo shika tafizo bisobanura ko ba Satbi ba Lolilo bande ba Kidumu nacho bako barakora ile nukutu ile kauli na kumuelewesha kwamba hiyo sema si vizuri soko ubaya soko bana siko nataka beef Champagne no mugenzi kandi twakoranye kuva kera sana mu bantu bamfashije ba Champagne DJ Pro Black G KB nabandi ni bantu bamfashije kuva kera cyane. So sina beef nawe kandi sinavuze ku ubaya no staki kiki wala nini nje na makiki nzangira ndibaza ngorebo nje ngora njenda atakanye na ngesta niko atake tu basi no baba faya unsubire akwaniye ko kwataka no kumodifya yo ngene uyikurikiza yego nje nyene ndatakanye nga modifya nka desestara nyene nga kunonosura neza nkangupa kunyene tugayima bigahera nga ngoma bema bifu ama base yamaki no kazi man umwaka no gukora twaratakaje umwanya kenshi imagine myaka 10 na ngapi kunapoteza muda tu akuna mafanikio hanyuma koronga umwaka umwe wotuma ugira kucyo ushaka afu unachezea hamna hapa kuna nini dawa wala mfumo wala mchawi ni neema za Mwenyezi Mungu tu uzoshaka kunshira hasi azocha kuumana mukubita makofa nyuma azonshira hasi twamba ego Famba uno munsi boss wa Ihuriro TV ariko araba kino kiganiro ikintu umva ko ufise wo mubwira bivanye n'ukuntu mukorana cyo bari iki man je ndamukunda cyane singa boss tu ni nk'inshuti kuko ni byinshi afasha ni byinshi dufashanya kandi ni henshi yangejeje aho nari nitse ko nogera. So boss wa Ihuriro ni AMISSI kandi amushimira vraiment Imana ntizomuriya kuko nje nacu mfise no muriya
binadamu hata akifanywa wema aje aweza kumlipa binadamu mwenzake wema. So ndibaza imana waje gufuka absence y'abandi bakometse bagenzi bari bahari no vuga nka Gasore na Yasoni nabandi bahaciye muri Ihuriro, ariko nyuma yaho niwe waje kugira ngo ufate kiya kibanza bakoresha ndetse banagikoresha neza, uvuge ati kananye nze ndabasubirire ikintu uri kuravuga ati je nzokora kugira ngo nkore better than ivyo bakoze, cyo bari iki kugira ngo uvuge ati ndashaka yuko muzee nsimwangushage ntazavuge ati naricujije koronka famba. Nje kwanza kwicuza kuundonga nje sinibaza kazo kwicuza. Labda ni umwe au nife. Uko nje ndizera Imana cyane mu bintu nkora byose. Kandi sikuvuga ngo naje mu Ihuriro kugira ngo ngire competition y'abajya bavuyeyo. Ndibaza mu gihe bari bakiri ngatwa curi kumwe kandi twarakora bikagenda neza. So kuba bagiye ndibaza Imana akibona reka ndamuhugurira imigisha n'uyu agenda hageze. Iyi dunia tunapita. Iyi si ni nk'umuryango urinjira ugasohoka abandi bakinjira bagasohoka. So n'umlango tunapita. So ndibaza Imana ni mda wangu. So ndibaza nawe ko barakora kandi Imana ya blessing Mungu awabariki sana. Sasa baki kurondera aho kusiyaga woga kuvuga ati hana nabahavuye bana manano ni mengi bavuga ko bagiye batarishwe nini. Sasa nanye mavanzo nzohava ngenda nsange ndiko nkorera mu ruhombo ntandiko nariho nk'abandi bavyagenze. Oya nje sinarondewe ngo ava abagasore kugenda. Nje narondewe abagasore bakiri mu Ihuriro kandi bandonde bankoye ahandi. So apako ko baya ilikuwa ni kama kazi ebana famba urashoboye turokene mu Ihuriro dufashe ikintu nikakuja tukafanya nikaona pako sawa nikaona cha nibaki zangu tu hapa. So turapambana kwenye gushika ndachani nga sawa mtonyo naingia kwa wingi ndio maana uwezo katoka nko mvuze tiba nafama agenda kukeneye ahandi hano ndagukubite ebana fuade ya euro nka muri Ihuriro atuweze tukaenda kila kitu ni muongezi. Kila kitu numbwira ati ngo mfano mimi mu Ihuriro ndahembwa umuriyoni mfano ayimukamagara famba shaka ndagurira indege ndagwe ni miliyoni 100 ndamukorera n'inzu mama wawe kandi bikabiri serious aho rucukoresha ubwe bwe ngo kwishuri cyangwa bwo kuvukana nabo. Lakini kuna utu na kitu niko bitu tofauti. So arahantu uba uinjiza igihumbi akarusha haja hanu uba uinjiza 100 ku munsi. So ile sasa ule upendo na ile nia. So ari kintu nk'ubu haje umuntu akambira ati wewe baguhemba ngahe Emilio ingo nje ndaguhenda guhemba 10 million kuri n'amahera menshi ufise ubwenge ni wareka no chugenda ngo tungo wango hani 10 million ni 100 million kangenda lazima uongee na wale wa jamaa ebane nuko nabo mukoresha ubwenge iyi ni 100 million amemba 1 million tugire gute nini mugapanga bikaba kumustarapana kuwarakia tu. Kila kitu ni muongeze. Ego ibikorwa vya Famba twitege mu collaboration n'abandi bakomezi bagenzi biwe bari hanze ya Ihuriro TV gari. Iyo programme sina. Ya ama programme sinda nabikunda kuko abakomezi bo ngaba baragara man. Baragara cyane. Kandi niyo mpamvu na sinatamwa gutumika nawe ariko bo bashatse tukokora. Abo nje ndabaronde. Unakuwa na dharau sana baragara vraiment. Urazito unajua hii game tumestrago nukuri tarapambanya ibintu byinshi. Mimi najua maana uko unapigana sana buyenzi mpaka kinaeleweka. Tunapambana na wakina nao wakina pesa shrofu wakina tambo wakina nani tupambana gushikuru. Hanyuma ubu ho ndakubyiza ukuri. Noshobora kwandikira umukomedi ngabye komedi y'abana fulani yeba. Nje shaka tukora niki abanyishura cindwi zitatu. Imagine mumaze kwishura izigihe kirekire nk'ico ninde mu bakomedi umaze kwandikira bose. Shobora kumuvuga mama yangu nayo nakuwa ni kiki kweli lakini sio vizuri twese turabantu bamwe. Ndo tunamchana ajisikie anajisikia mwenyewe gusa suni turafise ibintu byinshi byo gukora turafisha amakolabo tuzokora hanze yo ngahi Bujumbura swate ruguru turafise ibintu byinshi turafise plan nyinshi zo gukora ngaha muri umwaka. So umwaka gusa ni kazi mbele umwaka na majambo na haki ayo ndakubwira umukomedi wa kera nibuka petetre mwa mwarakoranye canke woba waruzu no musubo utakibona yitwa Barufutu. Urufutu yitwa Barufutu aparish kurako baru oya none nkore izina atari yitwa Barufutu. So yo baru sindajize ko yo rufutu nawe nzi yo Barufutu ni wayewa gusa sindamwibuka usanga namwibuka gusa Rufutu vraiment umusiguri namwibuka yaraza kenshi kukina hari anya mu Buyenzi mgaye mnafanya na kina Tambo na alikuwa mchezaji wa Tambo na mkumbuka hivi mfupi kafupi kajama kafupi hivi ndibaza Surufutu yitwa Auguste zina giyo change ni Batua hapana Batua ule asio Batua
piko batua piko na barufutu. Uyo gifutu vraiment sindamwibuka gusa sikuvuga ngo basi no bangaye ngo ndamwibagije nonje mimi binadamu gusa amazina bifutu sindavyibuka cyane, lakini batua yunamkumbuka. Batua namkumbuka, tumestrago naye ule hapana rufutu. Uno munsi ubwiye ati Famba bivanye naho ugeze ndashaka nanje urondera ukuntu umufasha gute? Nanje vraiment labda kumuhanura kuko ahandiho nanje ndiko ndafashwa sindagira aho gufasha uwundi, labda ngikona lebo yangu hivyo none mfasha yako bonje ndiko ndafashwa mu ihuriro. Nanje sinozana undi ngo nanje bamufashe ndamufashe, labda ndamuza kumshauri bane akuya nje ndi mu ihuriro ari inzira nyinshi ucamo nkabye cahajya rero ariko ngo ndamufashe naho ahubwo no hava ndamusaba nabafashe kabisa. Ego abakunzi ba Ihuriro TV ndetse n'abakunzi ba comedy y'u Burundi bose bakurikirana ibikorwa byo wawe uno munsi ndetse basanzwe bakurikirana Mario seri iri kirakundwa cyane hari hamwe n'umwatazi. Wabwiye iki kintu wovuga ati cyo gutuma bagira akanovera cyo ko kwananya baraba kiya kiganiro cyawe cyangwa kaya gakino kawe itogabanuka intege zavyo itogabanuka. Kitu kimoja tu cha kuambia ili wanani wabakie na shauku za kuangalia sinema zako. Ikintu kimwe tala yoyo irahari ndibaza kushikaho mu ndonde ni kuvuga yuko ari ikintu maze kubona kuri jewe kuko naragera aho ndi ni wari yumvira ko uzondondera gusa kimwe namwe aba journaliste mko wanafiki anatwanzi sema mko wanafiki kabisa. Umuntu ataragira kure ni murondera umuntu wamaze gutera inama gusa sindavuze ku nabi ndabibukije tukuko araba peti bari down bafise tala mukuye kubaje inyuma mukabafasha. Twebwe basi tumaze gutera intambwe mu ture gukonye ko turazi ngene two kwitwara ariko ari abandi bapeti bari down bakeneye gufashwa. So muze murareka gukoresha ibiganiro abantu bafise izina canke abantu bamaze gutera imbere gusa muze guriko ko aba upcoming bameze neza hamwe kintu nobwira abakunze ba Mario seri hamwe na umwatasi. So ivyiza biri imbere ndibaza nje narapfa canke naragwara canke batarandoga kuko bafise imikino yo kurogana byo turabizi ndazi suni bazondoga tu suni bazomisumu ariko gusaba yuko nje navuye mu rugombo sezeye naco bazo kwa akuna cene watapata hamahe ndibaza ibintu byose paza ku mustari Mario nzo komanda batakanye ne kujya nyene umwatatsi nyene nzo komanda bestara kujya nyene hanyuma uwanga yangare tuzobandira kurikira na Mario. Mario izohera kuri episode yakangaye ko tubona iguma yongerekana kandi ubugiye ubabwije uko itera igenda. Mario si wanje Mario si wanje umwatatsi niyo yiwanje polisi hamwe n'urudubi. Ama Mario ihagarikiyo namza ni wazizohera ryari ifise episode zingahe bimeze gute hanyuma ngo kumenya izohera ikimeze nje ndabyuko gukora uko ataka estara yes ni Famba Samba sange Samba Famba bivana nuko ugyuma nuko ushaka kurita ariko Famba mazina yo kuri naya Kwizera Isa Samba Famba gaje gute? Jo Samba Famba ni zina rya yani mu Kirundi sokuru. Njina rya sokuru wanje. Sio Mrundi? Mimi mwenyewe ngwa sisimuele wake. Yari umukongomani. Yari umukongomani no mpamvu ndi melange. Yari umukongomani yafise amazina yitwa Kisambarere. Urumva go ruzina Kisambarere. Enyo Samba. Amijyo Famba nyene naci baci bari kurako ni bavuga Kisambarere bavuga Famba aho Fambarere aho Kisambarere nuko mwita sokuru wanje. Gusa nje kuko yarankunda cyane n'umunsi yapfuye yamfire mu maboko Imana imwakire mu bwawe bwa so yarankunze cyane niyo mpamvu nace mbona kantori izina giwe ndarije ko nyene ndaryatake neza ndazidushikana ko ari modify nyene urakinstara neza ricari hagara fresh. Ubu ni Samba Famba nace ndazi ari ukuntu unyanyura nyene abantu nk'imisore nkatwe cyo shira ko Samba Famba ati wavuye ruguru witwa Isa none washize no bashaka kwita Samba Famba nabyo kwita amazina twahe n'abavyeyi tujavuga mjini